habaho kuyibaza ariko habaho no kurindira ngo wumve icyo nayo ikubwira. Nahawe kugira ngo runo rugendo rukorohere, kugira ngo uzoshike ku masezerano, kubera nasanze amasezerano arabagarirwa ariko kandi amasezerano arahamwa. Icyo utunze muri wewe icyo nicyo kiko kiratuma ugeragezwa cyane. Rero nutaca ubwenge, nshuti mukundwa, nutaca ubwenge kugushika bizokugora. Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Mama Nyishu ndabagumbiriye, amahoro y'Imana abane namwe mwese, umwe wese ahari. Yego ndagarutse mwaca kiganiro cy'ijambo ry'Imana, ndagarutse ngo twibukanye, suko ndi umuhinga gose, suko ndarizi cyane, suko ndari gusombya, ariko nuko Imana yahisemwo kunyitiza kugira ngo yikwibutse inyibutse. Muri make twibukanye, muretse ko twaganiriye cyane kuri sokuruza wacu Aburahamu, tuganira ku kwizera, tuganira mu rugendo rw'umukristo, tuganira tuvugana ingene umuntu iyo yizera bitavuga ngo byama bigororotse. Oya, hari igihe Imana yemera tugaca muri ibi na biriya, ariko iri kumwe natwe. Nico ndayemerera, nico ndayikundira. Hama twagiye tuganira kugira ngo twibukanye, kugira ngo bidufashe natwe dukomere. Uno musi ngarutse ngo tuganire, novuga ngo ni série nshaka ko tuganira ko kujya twibukanije ku buzima bwa sokuru Aburahamu. Uyu musi numvise umengo twoganira ku buzima bw'uwitwa Yosefu. Mugabo kugira ngo tuzomushikire, hariho abantu bigora, ugasanga akanya ntako, cyangwa ugasanga nyene biragoye, ugasanga ntibaronse umwanya wo kuba mu ijambo. Kugira ngo dushikire kuri Yosefu neza, uze uvyumva iyo vyavuye, nagomba duce kuri se Yakobo, kugira ngo tuze kumva urugendo canke se inzira umukristo agenda aracamo. Murihangana, murumva yuko hariho amajwi menshi. Ndakunda nature, nuko sijeje nyene ndayikunda, mwavyumvise. Urumva muraza kwihangana nimwumva ayandi majwi, ariko twiganirire, tuvugane ku rugendo rw'aba bantu, aba batwitangiye imbere, aba basokuru bacu mu kwizera. Kumbure natwe vyodufasha, natwe bikagenda neza. Ngo ukuvuka kwa Esawu na Yakobo, murazi yuko twari twavuze ko Aburahamu yari yarasezeraniwe isezerano. Murazi ko hageze igihe be na Sara, kubwo kwiranda, kubwo kubona ko ryasezerano ritevye, kubwo kubona ko nta kikivamwo, ibintu biracika. Murazi yuko twabonye ko biciriye inzira, bakavyara Ishimayeli, ariko Imana ikababwira tohoya, isezerano ryanje narisezeranye kuri Sara. Murazi ko twarangije tubonye yuko bahavuye baronka Isaka. Isaka rero nawe yaragwiriye, nawe yararondotse. Rero tugiye kuvuga ku ruvyaro rwa Esawu na Yakobo, aribo bana ba Isaka. Dusoma mu Itanguriro 25, ndahera ku karongo k'19. Uru nirwo ruvyaro rwa Isaka mwene Aburahamu. Aburahamu yavyaye Isaka. Isaka yari amaze imyaka 40 igihe yarongora Rebeka mwene Betuweli umwaramu w'i Padani Aramu, mushiki wa Labani umwaramu. Isaka atakambira Uhoraho kubw'umugore wiwe, kuko atavyara. Uhoraho yumva ugutakamba kwiwe. Rebeka umugore wiwe asaminda, abana basitanira mu nda yiwe, maze aribaza ati ko bimeze bitya, igituma nkiriho niki? Aragenda aja kubisiguza Uhoraho. Uhoraho aramwishura ati inda yawe irimwo amahanga abiri, amoko abiri azokwitandukanya,
uhereye bakiva mu bura bwawe. Ubwoko bumwe buzorusha ubundi inkomezi, kandi bukuru azoshumbira butoyi. Maze igihe ciwe cyo kuvyara kigeze, basanga yaratwaye inda y'amahasa. Bukuru avuka ari inzobe y'umuyugubwe, yarakatse wese nk'impuzu y'ivyoya, bamwita Esawu. Hakurikira butoyi afashe igitsintsiri ca Esawu, bamwita Yakobo. Kandi Isaka yari amaze imyaka 60 igihe bavuka. Navuze ngo ndahereye hariya ndiko ndagira nk'akaresume kugira ngo basi wewe uduhambije uyu munsi mwumve ivyo bintu tugiye kuzoganira iyo byavuye. Isezerano ry'Imana ntirihera, kandi icyo Imana yavuze kirateba kigasohora, nibwo cofata igihe kinini, nibwo coca ahantu mwebwe mutari mwiteze, mutari munabona ko aho hantu ariho vyoza bizana. Kandi hari igihe abantu baraba ibintu bakabifatira aho bigeze, ariko ntibaje mu mizi ngo basacinge, barondere, barabe ati mbega ibi bintu vyavuye, mbega ibi bintu ko bimeze gutya biva kuki, mbega ibi bintu mbega. Rero twarabonye ingene Aburahamu yasohowe mu nzu ya Setera, abwirwa ngo sohoka, ngo va mu nzu ya so, ngo usohoke, ngo ugende, ngo mu gihugu nzokwereka. Ntabwo yari yabwiwe vy'ukuri ati ico gihugu kiraha, ico gihugu bimeze uku, ico gihugu uzomara imyaka autant, ico gihugu uzoca ngaha, ico gihugu bizogenda uku. Ariko ico nzi coco yari yarasezeraniwe ngo ni igihugu c'isezerano, ngo ho nzokwereka. Kandi yari yarabwiye ngo uruvyaro rwawe ngo ruzogwira nk'umusenyi wo ku kiyaga. Twarabonye ingene Aburahamu yagiye arahura n'ibintu byinshi, gushikaho akagera ahantu akihakana Sara canke Sarayi, kuko bagiye barahindurirwa amazina, ariko ubwa mbere yari Aburahamu na Sarayi, hama bitwa Aburahamu na Sara. Ariko bagiye barahura n'ibintu bikomeye, bagenda barahura n'ibintu bikomeye, nk'uko nawe ugenda urahura n'ibintu bikomeye, nk'uko nawe wokwibwira ati none biri gute, nk'uko nawe woraba ukabona ugasanga umengo ivyo bintu wopfa mubivamwo kuko nta bihari, ariko bararamiriza mu rugendo. Bagiye kugera ahantu rero isezerano rirasohora, bararonka Isaka. Akunda Imana. Naho hari impamvu nyinshi mu rugendo, mu byo bagiye baracamwo, hari impamvu nyinshi cyane zari gutuma rya sezerano ridasohoka. Ariko Imana nyine impuhwe, Imana nyine imbabazi, Imana yo kabyara irabemerera, baragera ku isezerano. Atari kubera yuko bariteramiye, oya, ariko kuko Imana ari umwizigirwa. Baragera ku isezerano rero, bararonka Isaka. Nyuma ya Isaka sinagiye kubisoma byose, baronse abandi bana, hama Sara yahavuye ataha, ubuzima burakomeza, na Aburahamu yahavuye ashengera, ariko yari yasize asabiye Isaka umuhungu wiwe Rebeka. Kuko ijambo nararisomye ravuga ngo Isaka nyuma ngo mama we Rebeka amaze gupfa, Isaka ngo arigirirwa, ariraburanirwa, hama ngo aratuma ngo genda, yaratumye umuntu ati genda usabire umuhungu wanje mu bantu bahariya ari. Ndabigaruka ko hanyuma, nzobigaruka ko, ariko uyu munsi nayiko ndakubwira, novuga la Genèse, nayiko ndakubwira amakuru y'uyu muntu ngomba tuzogereho, ndiko ndakubwira igisekuru ciwe kugira ngo wumve Yosefu wariwe, wumve Yosefu iyo yavuye. Amaze kumusabira rero Rebeka arashika,
rebeka asama inda ariko mwumvise yuko yayisamye umutware yamaze gusaba kwinginga Imana, yamaze kuyinginga ati kubw'umuntu wanje, ngo Isaka atakambira uhoraho ngo kubw'umugore we ngo kuko atavyara. Uhoraho yumva gutakamba kwiwe, rebeka umugore wiwe asama. Wewe mu byo uriko uracamwo, uriko wingingana, uriko usaba nde, uriko ubwirana. Isaka nibwira ngo yari gushobora kuvuga ati uyu mugore ntavyara, reka nironderere uwundi mugore, reka ndabuka undi kuntu ndabigenza. Ariko arihangana, agumya ibanga, hama ngo yinginga Imana ngo kubw'umugore wiwe ngo atavyara, ngo uhoraho ngo yumva gutakamba kwiwe. Bene data, reka mbabwire, Imana irumva. Hari igihe tuyihamagara ukumva umengo ntikumva, hari igihe uyikabakaba ukayishakisha ukayirondera ukumva umengo yaragutaye, ukumva umengo uri wenyine. Ariko uyu munsi ndashaka kubwira ngo inginga Imana, ndashaka kubwira ngo peu importe situation, peu importe ibyo bintu uriko uracamo, uburemere bwavyo, uko kuntu bibona, uko kuntu ubona umengo ni ibintu bikakaye, ni ibintu bidakunda, ni ibintu bidashobora guhinduka, ni ibintu bigoye. Hari n'igihe n'abaganga baba bagusezerera bakavuga ngo taha, nta kigikunda, nta kikivamo, ariko winginga Imana. Aba ntabwo Isaka uriko uravyiyumvira, ntabwo yari kurinda kwinginga Imana kubwo ruvyaro, kubera yuko Isaka yari umwana w'isezerano, kandi yari wa wundi yavuka Imana yaravuze ngo, yarabwiye papa wiwe ngo uruvyaro rwawe n'abazogukomokako, ni ukuvuga uwo mugisha wo kugwira mu bisanzwe ndafashije ndakunda ijambo. Mu bisanzwe Isaka yavutse uwo mugisha wo kugwira uri kuri we. Mu byari vyarasezeranywe ivyo ngivyo vyarimo, mu vy'Imana yari yarasezeranye ivyo vyarimo. Bisigura rero ngo Isaka yari kurarama, yari kwicara akarindira kugwira, kubera yuko mu vyasezeranywe ivyo vyarimo. Aha rero ndiko ndavuga n'abantu Imana yavuze, abantu babitse imvugo y'Imana, abantu bafise ikintu bavuganye n'Imana. Ntabwo bivuga ngo kubera yuko Imana yasezeranye nivyo izobishitsa kandi izobikora, kubera ko Imana yacu ntibesha, ntiyigeze ibesha, ntinateze no kubesha. Ariko ntabwo bivuga ngo nta kizoza ngo byose ngo bizizana. Hari igihe bizogusaba gusenga, hari igihe bizogusaba gukora, hari igihe bizogusaba kwinginga, hari igihe bizogusaba kwemera guca bugufi, ukiyambura icubahiro ndabivuge gute, icubahiro canke se n'igihagararo, vyose ukavyibagira ukabishira hasi, ugaca bugufi, ugatakambira Imana, ukinginga Imana, ukarindira ko Imana yo mutabazi iguserukako iza igatabara. Navuze ngo Isaka ni wa wundi papa wiwe yacumukura kugira ngo amuronke, ni wa wundi papa wiwe yamara imyaka n'imyaka kugira ngo amushikeko, ni wa wundi yavuka Imana yari yamaze kuvuga ngo kuri we, kuri uyu kubazomukomokako ngo abo bantu ngo bazongana n'umusenyi ku kiyaga. Ariko ngo amaze gushaka Rebeka, inda ya Rebeka iraziba. Bene data, muri ubu buzima tubayemwo ni reho ereba, biraduga kandi bikamanuka. Bisaba yuko ugumbira umutima wawe, uwegereza cane umutima w'Imana. Bisaba yuko iyo Mana uyigirira confiance, kubera ko inzira z'Imana biragoye kumenya. Ntushobora kumenya neza ngo mbega Imana izoca hangu bizogenda gute. Kandi jewe dans mon experience nasanze ivy'Imana yatubwiye bica ahantu hagoye, biza biremereye, bica mu nzira tutari twiteze,
biza mu shusho tutari twiteze, ariko nariko ndakubwira ngo biraza. We gusa uca ubwenge, umenye uwubwira, umenye uwo winginga, umenye uwo wereka. Isaka ngo yinginga uhoraho, ngo uhoraho yumva gutaka kwiwe, maze ngo Rebeka asaminda, ngo hama ngo yumva abana basitanira mu nda. Haleluya. Iyo Imana ije kwishura, iyo Imana ije gutabara ni dabu. Imana hari abakunda kuvuga ngo iyo igutebeje ngo iragutegera. Imana irashumbusha, Imana irakongera aho ivyo watakaje, ivyo wabuze, ivyo wamaze igihe kinini cyane uri kurarondera. Imana irakugirira neza iza ije. Rero ngo yumva ngo hama ngo arabaza, ngo yumva abana bamusitanira mu nda yiwe, ngo maze ngo aribaza ngo koko igituma nkiro niki. Donc yumva biteye ubwoba, yumva ari ibintu bidasanzwe, maze ngo abaza uhoraho, ngo uhoraho aramwishura, ngo amubwira ngo inda yawe irimo amahanga abiri. Imana yacu nishimwe. Aravuga ngo amoko ngo abiri azokwitandukanya uhereye bakiva mu bura bwawe, ngo ubwoko bumwe buzorusha ubundi inkomezi, ngo kandi bukuru azoshumbira butoye. Imana ni Imana ikora nk'Imana, ni Alufa na Omega, ni itanguriro n'iherezo. Hari ibyo wowe urimo udatahura neza ibyo ari byo, ariko reka nkubwire, Imana yo irazi ibyo ari byo. Hari ibyo wisangamwo, hari ibigoye, hari ibikakaye, hari ibyo wumva umengo ntibitahuritse, ariko Imana irazi impamvu yabyo. Gahunda no kubaza Imana, gahunda no kwegera. Muri ibyo byose mwabonye yuko Isaka amaze kubona Rebeka inda vyanse, ngo yinginze Imana. Rebeka amaze gusama, ngo yumva abana basitanira mu nda yiwe, yumva ivyo bintu bimuteye ubwoba, yumva ivyo bintu bimuteye amakenga. Yarongeye aragenda abaza Imana, maze Imana iramusobanurira, maze Imana iramuhishurira, maze Imana iramubwira. Biraryoshe kugendana n'Imana, biraryoshe kuvugana n'Imana, biraryoshe kumva kwijwi ry'Imana. Bituma urema, bituma naho uba uri mu bintu bidasobanutse uvuga ati data we, kumwe Yobu yavuga ati ndabizi neza numara kumpingura uzongarukako. Ivyo ntiwobivuga utahindukiye ngo uje kubaza Imana, utahindukiye. Habaho kuyibaza, ariko habaho no kurindira ngo wumve ico nayo ikubwira. Nahawe kugira ngo runo rugendo rukorohera, kugira ngo uzoshike ku masezerano. Kubera nasanze amasezerano arabagarirwa, ariko kandi amasezerano arahamwa. Icyo utunze muri wewe, icyo nico kiko kiratuma ugeragezwa cyane. Rero nutaca ubwenge, nshuti mukundwa, nutaca ubwenge, kugushika bizokugora. Imana idufashe cyane, Imana idutabare, Imana iduhe ubwenge, Imana iduhe izo mbaraga, Imana iduhe kumenya uwo turi bubaze vy'ukuri, Imana iduhe kumenya aho turi buhindukirire kugira ngo bikunde bigende neza. Shalom, shalom, shalom.